Umushikiranganji w'ubudandaji ngira namari kino kibazo ajejwe no kunguruza abantu kubera ko muri leta nimwe hariho ikibazo c'ibitoro mwiyunguruje gute mwebwe mwashise ngaha gute? None rero sabo shikiranganji bw'ubudandaji bitarenze iminsi 15 mutwereka aho mugejeje mushinga ibiciro mutavyemeye ubwo bushikiranganji tubufute tuze tuvyikorere mu kibanza cacu. Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji waje hano gute? Ibyaranze umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere muri leta yandira ko buca. Amakuru menshi aremeza ko Chantal nije imbere ari umuntu wegereye cyane umuvandimwe wa Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari nayo mpamvu yageze muri aya mabanga. Amakuru dufise akaba atari n'umusendede FTD wiyemera, ahubwo ari uko yari asanzwe afitanye umubano udasanzwe n'umuvandimwe w'umukuru w'igihugu, ibyatumye bahuza n'umukuru w'igihugu akamuha amabanga ahambaye cyane nk'ayo kuba umushikiranganji mu gihe atarazwi muri politike y'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye byerekeye ibyamuranze muri no myaka 3 yandira ko buca, aho tuza kubereka ibyamunaniye ndetse benshi bemeza ko atanico yafashije, ahubwo nyabona yarakwiye gukurwa mu mabanga vuba na bwangu kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu. Marie Chantal Nijimbere ari mu bashikiranganji 6 batanguranye n'intwaro ya Ndayishimiye bakiri muri leta. Agitangura yatwaye ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga ngurukana bumenye n'ibimenyesha amakuru. Muri Munyonyo 2021 niho yagenwa kuba umushikiranganji ubudandaje, kungururiza abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Igenwa ryiwe muri leta ryatangaje benshi. Igisata ajejwe gisa n'icabaye umuzi wibuye, umushikiranganji atari yitezwe na gatoya. Igihe Marie Chantal Nijimbere agenwa kuba umushikiranganji muri 2020, abamuzi baratangaye cyane. Umupfasoni Nijimbere ntiyari azwi nk'umunyapolitiki. Hari n'abavuga ko yoba atari bwigire yitaba amatora. Yari azwi mu ishirahamwe ry'abaskuti mu Burundi, aho yakorera mu gisata c'ubutunzi bw'ishirahamwe. Muri iryo shirahamwe Marie Chantal Nijimbere yarakoranye n'umwe mu bavukana na Evariste Ndayishimiye uwitwa Pascal. Uyu avuga ko ari we yahuje mu ibanga Marie Chantal Nijimbere na Evariste Ndayishimiye. Ni gutyo Marie Chantal Nijimbere yoba yahavuye yegera Ndayishimiye na CNDD FTD, mbere anagenwa muri leta muri Ruheshi 2020, yinjiye muri leta afise imyaka 37. Muri leta Marie Chantal Nijimbere azwi nk'umushikiranganji akingiwe n'umukuru w'igihugu. Rimwe rizima mu mpera ya 2024 byarashitse Perezida Ndayishimiye arakarira uyu mushikiranganji, amwagiriza ko atazi gufata ingingo zijanye n'ibiciro by'ibidandazwa. Aca amuha iminsi 15 gusa ngo abe yashizeho ibyo biciro. Ico gihe benshi baratangaye ingene bishitse Evariste Ndayishimiye agakarira Marie Chantal Nijimbere. Nk'uzi ko ashigikiwe nyine
umushikiranganji Nijimbere yakoresheje hafi amezi 3 kugira ashinge ibyo biciro, ariko ingingo yiwe yakoze iminsi urume rumara. Mu bushikiranganji atwara hari abashatse kumukengera kumbure kubera bafata ko atari mu basende DFDD akwiye neza canke kubera ubuto kandi akaba ataburambe yari afise bujanye n'amabanga yagiye arahabwa muri leta. Bamwe mu bamukengereye barabogojwe, abo ni nka Albert Maniratunga yari umuyobozi mukuru ajejwe transport na Vena Ngendakumana yari umuyobozi mukuru w'ubudandaji. Abamuzi bavuga ko Marie Chantal Nijimbere ihagarara ko n'abashikiranganji bagenzi we ntibapfa umwigenza ko uko bashatse. Hoba hariho abo bitoroheye mu bihe bashatse kurenga akarimbi. Igihe ahabwa ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo ubudandaji, wamengo ahawe ubushikiranganji bwananiranye. Yasubiriye Kapitoline Niyonizigiye yari yabutwaye amezi 6 gusa. Iyo nawe yari yasubiriye Emakire Ndabaneze yari yatwaye amezi 11 gusa. Marie Chantal Nijimbere we arashoboye kuhamara imyaka 3 n'igice. Ubushikiranganji bugoyagoya, ingingo zidakurikizwa. Umushikiranganji mwebwe mwaje ngaha gute? Mwakuye hehe igitoro? Mushikiranganji mwebwe mwaje ngaha gute? Mwakuye hehe igitoro? Iki ni kimwe mu bibazo by'intibagirwa Emmanuel Sinzohagera asize abajije mu kiringo c'imyaka 5 yari amaze arongoye inama nkenguzamateka. Ikibazo yabajijwe umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere muri Kigarama 2023. Umushikiranganji yarahagorewe aragerageza gupfundikanya inyishu. Emmanuel Sinzohagera aca aramwongera ati mushikiranganji nta nyishu ihumuriza uduhaye nukuri waje kuduhuma amaso. Igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu transport nico cambere cananiye Marie Chantal Nijimbere. Yasanze igitoro carabuze arinze aheza ariko bimeze. Ni kenshi yatanze inyishu zihumuriza ariko ziba impfagusa. Ni kenshi yafashe ingingo zishinga ibiciro byo kwiyunguruza ariko nazo nyine zikamara umwanya urume rumara kubera igitoro caca gisubira gukena. Imirongo idacika y'abarindiriye imodoka zibunguruza. Uburyo buteye ikigongwe bwo kwiyunguruza aho batamakazi burizwa ibikamyo biseha amabuye. Umutagisimani yacikaniye imbere ya sitasiyo aho yari yatondeye igitoro amasaha n'amasaha. Ubusuma na nkunzi bw'itwangwa ry'igitoro, isanamu y'abatondesha ibiziga by'abapfuye kugira banyarukirizwe guhabwa igitoro. Ibi byabayeho muri kino kiringo ca Marie Chantal Nijimbere. Ikindi gisata kigoyagoya bidasanzwe ni c'ubudandaji. Ibiciro byagumye biduga ku rugero rutabayeho no mu gihe c'intambara. Impamvu nyamukuru ni ikena ry'amafaranga mvamakungu. Isukari n'inzoga za Braludi zikorerwa mu Burundi byarakenye ku rugero rubabaje cane. Iyo bibonetse naho bikaba bizimbye cane. Ubu tugeze aho abarundi baronka ibinyobwa bimwe bimwe bya Braludi babikuye muri Kongo. Aho kandi biba byakorewe mu Burundi bikaza bizimbye nk'injabukamazi. Ibidandazwa biva mu Burundi birazimbye cane. Ibiva hanze nabyo bitera bikena. Abitegetswe na Evariste Ndayishimiye, Marie Chantal Nijimbere yarashinze itegeko rishiraho ibiciro by'ibidandazwa bya nkenerwa cane. Hari muri ntwarane 2025. Ingingo yiwe yabaye nk'izindi nyinshi yagiye arafata. Ubu ntawe uzi ko nawe nyine acibuka ibiciro byashinze. None arubahuka akaja gusuma akariha ibiciro bimuvuguruza mu gihe atabindi biciro arashinga. Mu gisata c'ingenzi yaragerageje biranka. Mu gisata c'ingenzi tourism, Marie Chantal Nijimbere yaragerageje gutunganya inama rukokoma yo guteza imbere ico gisata. Perezida Ndayishimiye yayihinduye inama yo gutebura no gutwenza. Ngo ubwato bwa Nowa bwakorewe mu Burundi. Ngo Edeni ivugwa muri Bibiliya yari mu Burundi. Ngo umwuzure watwaye abari mu Burundi bisanga bageze muri Isiraheli.
bashika bitiranya Maragarazi na Ruvubu bazita Tigiri n'indi migezi iri muri Isiraheli. Ico gisata kiragoyagoya ku rugero ruteye isoni, mu gihe igihugu kibanyi nka Tanzania cinjiza ku mwaka ayarenga imiliyaridi 3 z'amadolari avuye muri ico gisata gusa. No kuvuga amafaranga leta y'u Burundi ikoresha mu myaka 4. Igihugu kibanyi c'u Rwanda gikura mu gisata c'ingenzi hafi amafaranga leta y'u Burundi ikoresha mu mwaka wose, kubera amanama mpuzamakungu aberayo ingenzi zija kuraba inguge be n'amafaranga akwegwa n'umugambi bita Visit Rwanda. Uburundi buracari kure cane muri ico gisata. Igisata c'amahinguriro naco nyine kiragoyagoya cane. Ayahasanzwe afise ikibazo gikomeye co kuronka ibikoresho byankenerwa mu gihe ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Umugambi wavuzwe cane nuwo kugurisha susumu ku banyamahanga, ariko bisa nibirimwo igipfungu uko bikorwa. Umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe bitwa ko hari amahinguriro bariko barashinga, nk'iryo gukora ibisuguti mu bijumbu, iryo guhingura inyama z'inkwavu, ariko nabyo nyine nta ntambwe zikomeye ziboneka. Igitangaje muri ico kiringo cose n'amafaranga atari make yakuwe mu Burundi akajanwa kubaka ihinguriro rikomeye muri Tanzania, mu gihe Uburundi bufise ibibazo by'amafaranga mvamakungu. Abategetsi benshi baranavugwa ko babandanya kujana imitahe muri Tanzania, ahandi bakaja kunyegeza amafaranga y'agaciro mu mahanga. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize COMESA. Marie Chantal Nijimbere yarashoboye gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu bigize COMESA yabereye i Bujumbura ku magenekerezo ya 28 kugeza ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 10 2024, naho yitabwe n'abakuru b'ibihugu bake. Iyo yabaye intambwe. Perezida Ndayishimiye yaratowe kurongora COMESA, mbere aherutse gutangaza ko mu mwanya amaze atwara COMESA ubutunzi bw'ibihugu biyigize bwiyongereye ku rugero rwa miliyaridi 100 z'amadolari. Bamwe baca baritwengera bati mbe yemwe yateje imbere abandi aca yibagira iwe. Hari wayiciye umuryango tubaye nka kakanyegeri kicara ku mugongo w'inzovu kagahengera iciye ku kiraro, kakaca kabwira ya nzovu ngo twe nawe turahatswe kubomora ikiraro. Amanota angahe? Umunsi wa nyuma wa Marie Chantal Nijimbere aheruka kwitaba inama nshingamateka ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa 6 2025, umushikiranganji Pamphile Marayika yararavye ibikorwa by'uyu mushikiranganji agira ati norangiza nshima ukurinda k'umushikiranganji w'ubudandaji aguma agaruka abona ibibazo bimeze gutya, ubundi ntiyari kwirirwa araza. Umukuru w'inama nshingamateka nawe ati he umugabo arinda akaja wagomba yiruke. Ibi nibyo byaranze Marie Chantal Nijimbere. Marie Chantal Nijimbere yavukiye muri komine n'intara ya Cankuzo mu mwaka w'1983. Yize muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi, ayo yarenkeye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse muri 2010. Arafise master muri finance and accounting yakuye muri Mount Kenya University Burundi Centre. Imbere yo kuba umushikiranganji yakoreye muri association y'abaskuti y'u Burundi hamwe no mu mashirahamwe atandukanye yagiye araba ngaha mu gihugu c'u Burundi.